Hamadata nawe narafise akantu kiwe nawe kaje gute nuko nyene nitubika izigo tubika amafaranga nitwirukana abantu twirukana ubuzima mu mabifu twarahavuye muracaraho bandanya mutumwanya twe turi mu vyunguka ahubwo tuzonabica nani tuzobacanga sana dupambana pole pole blessing follow good heart tuzonabica nani barago tuzobacanga sana dupambana pole pole blessing follow good heart okay agati gateretswe n'Imana nigahenurwa n'umuyaga DJ PHILBYTE ndi kumwe na MB data na wai mu bisanzwe indirimbo yarantumye canda mu telefone ndayimubwira nayo indirimbo yacaye mvumenga barahuje nayo baca baravugana cyo dukora bige bintu so bichikira mu camake indirimbo yarantumye nje kubibwira PHILBYTE nawe arayaga niyo ndirimbo maze kubyumva cambara ati nditavye ndaje ca bigenda uko nyene itegereje yisi nige ndihindagurika ifise ibibazo kuburyo utaravye woyiheramwe abantu bo muri isi benshi barahindagurika benshi twabaye nk'inyamaswa ugira ngo urafise inshuti igahinduka ikugwenya ukibaza ngo ufise umugenzi kumbe muragenzanya uragenda ugaseka ukibagirwa yuko hari abatanezerewe nukuseka nshuti uravuga make umenya aho muri kumwe hari abatifuza ko wewe uvuga bifuza wewe ugumurikiragi ntihagire n'iryo uvuga no muri bo nawe Yes, welcome ladies and gentlemen. Murakomye nizera ko meze neza muri hose mwiriwe cyo mwaramutse bivaye na muherereye. My name is Frank the Answer in Magic Channel TV. No muzi dufise abatumye badasanzwe aho tuganira byinshi bigiye bitandukanye. Icyo tuzoganira ngo cyane ni muziki n'umuziki wabo mushasha umaze imisohote so ndagugure kandi karibu cyane muri kino gendo cyacu ukirabe kuva ku ntango gusha ku mpera tuzoganira byinshi bigiye bitandukanye. Duhera kwanza kwa Data Boy. Na way yitwa Butoyi Moise. Amaze kuyamvugira yose yitwa Butoyi Moise ari kumwe kandi na PHILBYTE Kizigenza the vibe machine. Karibu sana mzee. Urakoze cyane. Akantu yibagiye kibuke okay goke iramaze kuba signature yawe. Yes. Dutangure kwanza nako nyene umunsi wa mbere utangura nawe kaboro wari wumva ko ari izoba signature yawe cyane kwa kundi vibe izari vibe byaje rimwe muri vibe numva bisona neza cyanda biguma akanyina kaanye Hamadata nawe narafise akantu kiwe nawe kaje gute nuko nyene nturigeze ugategura utabyiteguriye nyene ukumva kumenga ugasubizamo ko musuka cyangwa abantu bagakunze nakavuze mu ndirimbo rimwe ugitangura ariko ngitangura ariko abantu baca baragakunda ndavuga pourquoi pas ntokabandaye cyambona kumenga ariko ntegezwa kuguma nkoresha umwe wese muri mwebwe arafise signature yiwe wumvise indirimbo avuzemo nawe urumva ati ni naka agira atangure mu ndirimbo utanguye kumva itanguye gushuha cyane cyangwa okay umva ari DJ PHILBYTE ariko kandi bahuye ku ndirimbo imwe ariyo tuza kuganira ko kuri no munsi na cyane ko kwanza twanza guhera kwanza no mwaka weze 2023 kuri MB data wari umwaka umeze gute wari umwaka ugoye kandi wari umwaka woroshe wari ugoye kubera ko nawe uruhiyemo wari woroshe kandi kubera ko nakunda gutegura nk'ibi byiza muko murabona no munsi kandi Godwin kuko byabaye neza twatanguye n'uyu mwaka fresh akano karakomeye cyane wari umwaka ugoye aro kandi woroshe amuga usigura ingene wari ugoye n'ingene wari woroshe yes mu bikorwa byose wateguye muri 2023 no munsi turabonye igikorwa ca mbere d'abord kibanje kuza aho kwanza mu mwaka wa 2023 wari kuyategura ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye zimwe mu ntambamye yahuye nazo mu bikorwa tutarabona kuri no munsi nizi intambamye za mbere nuko nahura ni ivyiyumviro byinshi ugasanga umwanya wo gukora ni muto mugabo ugasanga ni ivyumviro kugira ngo nkre ikintu abandi batari basanzwe banziko kugira ngo uze uri mushasha uhinduke abantu bakumenyere muri kujya kuntu basanzwe bakora yes ba kugira tugende muri vibe nziza turaza gutangwa natwe turirimba tuzonabica kugira ngo tugendere hamwe yawe nitubika izigo tubika amafaranga nitwirukana abantu twirukana ubuzima mu mabifu twarahavuye muracaraho
bandanya mutumwanya twe turi mu vyunguka ahubwo tuzonabica nani tuzobacanga sana dupambana pole pole blessing follow good heart tuzonabica nani tuzobacanga sana dupambana pole pole blessing follow good heart. Okay, agati gateretswe n'Imana ntigahenurwa n'umuyaga DJ PHILBYTE ndi kumwe na MB Data na wai tushaka ngo okay yes bo indirimbo yitwa tuzonabica d'abord twabanje kubona ga challenge gatonya indirimbo yabaye hit indirimbo itarasohoka. Yes kujya no babibonye natwe zaradutangaje kandi zaraturyohe. Icyumviro cyo gushiramo DJ PHILBYTE cyavuye he? Icyumviro cyazanywe n'indirimbo si jewe. Javre? Indirimbo tuzonabica yatumye wumva wogira icyumviro cyo gushiramo. Ego mu busanzwe indirimbo yarantumye canda mu telefone ndayimubwira nayo indirimbo yacaye mvume nga barahuje nabaca baravugana cyo dukora bige bintu. So bicugira mu ncamake indirimbo yarantumye nje kubibwira PHILBYTE nawe arayaga niyo ndirimbo maze kubyumva cambara ati nditavye ndaje ca bigenda uko nyene. Indirimbo yabanje kubaho imbere yuko habaho PHILBYTE icyumviro cyo gushiramo. Ego Okay, PHILBYTE ataraze indirimbo wayanditse uri mu bihe bihe. Nari mu bihe byiza canke mu bihe bibi kubera ko mu kanya ashobora kuba uri kuratwenga mu wundi mwanya kumva ibitsitaza biraje so ashobora kuba ngo nari muri mood nziza canke muri mood mbi kuko umuntu agira bibiri mu buzima. Kandi mu mwanya muto arashobora kuba ibintu by'uruvangatirano utarusizigaye ko byo shobora kuba mugabo ndibuka ko nari meze neza cyane. Nari meze neza cyane ko ndibuka ndana mu telefona ndabara ati woshobora kuza tugire ambaratireka turabe ko twobigire ejo kugira ngo twisanzwe kuko yari yatewe. Okay, indirimbo yakubwiye gute PHILBYTE? Indirimbo ndibuka yarambwiye ati ndafise akantu ngomba kukumvisha kandi nta wundi nifuza ko twokorana. Nambwiye ati rungika ko nanje ndumukerebutse cyane. Ndayumvise numva indirimbo iryoshe hari ukuntu indirimbo ziryoshe je zisigaye zinankunda cyane kandi zinanambera sinzi kumaze kubibona. Indirimbo ndayumvise ndumva ko irimo ubutumwa buhambaye cyane. Nanje cendaja ngaho ndatangura kwitegurira ukuntu nza kwigwamo. Niyumvira ukuntu nza gukora intro canke outro canke ariko byose ngeze muri studio menye ico cankora. Yes, ni DJ PHILBYTE uza gusanga mu ndirimbo nyinshi arimo nta nimwe itabaye hit. Gize ukuri? Ukuri je nibaza yuko nikora ko izo nkora ndabikwana urukundo hama osi kujya bavuga umuntu wese afite umugisha wiwe kandi ikintu cyose kiba ku mwanya wacu hama nibaza ko aba ari umwanya wanje tunyine wo gushininga muri zo ndirimbo ndiko ndajamwe zose. Yes bon umwanya wo gushininga nkuko twari turi kuri 2023 ya MB Data 2023 yiwawe wabaye umwaka PHILBYTE yabonetsemo cyane gose amakolabo menshi agiye atandukanye kandi kolabo zose zagiye ziraba hit. Ugerageje kureba kolabo zose DJ PHILBYTE yagiyemo zabaye hit. Ni kihe kintu wishimira cyane? Nishimira ko zabaye hit. Kuba zarabaye hit hari akantu kari nyuma yazo. Akantu kari nyuma yazo ni nakazi kenshi ni nguvu nyinshi umuntu aba yashizemmo kuko indirimbo yisohoye no gubiryoshe no uba wumva ko ifise kuba hit uteza kuguma uyipushinga kuko indirimbo ni nyinshi nziza wanashima indirimbo yose. Data niyo karavuga yuko buri indirimbo yose muri zo abari hit ariko rero ukuntu uza kuyiha abantu ni nk'imfungurwa ni wazarura nabi nubwo ziba ziryoshe hari igihe usanga ari zitakaje kakanovera. So indirimbo rero sasa umuntu arashiramo inguvu nyinshi turetse kuba wararimbye muri studio waratigise n'ivya clip urakeneye kubandanya upushinga ukora ama challenge uhamagarira abantu kugufasha kwipromoting. Ni indirimbo tuzonabica ubona ko mwese muri ko muragira inguvu zitandukanye usanga uri kuramuherekeza mu media tour usanga muri ko murajana hagiye hatandukanye hari akantu kuba kari nyuma yaba yaraherekeza. Iki kibazo rero bamaze kukitubaza kenshi ubu ifoko MB Data cishura nasura kimbaze no turavye indirimbo muri ko murayikurikiriza kandi mukagenda mujanye mwese ama media tour ama challenge agiye atandukanye umengo hari ubundi bucuti yazanye mbega hagati y'ubwo bucuti hari akantu ko bagaherekejwe. Ndashaka kwishoma majambo 3 canke 4 muncamaki ikintu ca mbere gisigura collaboration ntago ari igya ndirimbo mwakoze nibijya bikorwa mu nyuma mukora nyuma y'ijya ndirimbo canke igikorwa camaze kuja hanze musango rero tuko turakora n'ibita collaboration ko turiko dupubliya ikintu twateguye
twahaye abantu tuko tugerageza kukibumvisha kugira ngo bagitahure bacumve bumve ubumwe buri hagati yanje nayo yuko ari ubumwe bukomeye munchama kukoze collabo no muntu ntimufashanye kugira ngo indirimbo muyiheze mugire media tour canke mufashanye muri biriya kugira ngo muyamamaze na collabo mwakoze mwakoze ibitito mwakoze ibitito mu myaka 5 MB Data amaze mu muziki ari kuri hit kandi bidasanzwe ndibuka MB Data kiza yari hit mu gisagara ca Bujumbura ariko inyuma gatonya harabayeho igihuhusi gitonya ariko kandi MB Data kandi arigarukana mu zindi nguvu zidasanzwe ndagomba kanza kumenya experience uno musi office itandukanye na MB Data wakiriya gihe akiza umukibaju experience hari ntaguciriyemwo ikibaju kijya cari yazari epoke twakora indirimbo ibintu bitarahinduka usanga uko tugenda imyaka igenderagena ariko n'abantu bagenda barahinduka ubwonko bw'abantu bugenda burahinduka benshi bagenda barabasiviliza ico tugitahura urumva ico jana n'ubwonko bwamo kugira ngo ushoye kumenya kubana n'abantu ushoye kugira umushoye kumenya ko gufata industry cyambere na mbere no guca bugufi igikurikira kwitondera ibyo uri kurabona hama igikurikira navyo nukujana n'abantu twabonye inguvu zidasanzwe uno musi YouTube channel yawe igeze mu 60 na igombe kwize septande igombe kwize 70 yes ni muri 67 igombe kwize ibihumbi 70 ubona yuko ni mu myaka 2 umenga ni mu myaka hafi 3 YouTube yawe uyiklay ubona ko indirimbo nyinshi zagiye zirajako ni hariko video zika kuri 30 kuri YouTube yawe indirimbo zishika kuri 20 na mu myaka 3 gusa effort yo gukora indirimbo 30 20 na mu myaka 2 ni uzikurahiga muto uyu mujino yambariye atirate mu buzima ndakunda ingene ukora indirimbo ntibisaba ko ubufise video indirimbo yifise ishire ko nubwo iba audio ari hit irakundwa itari hit nta kundi ntaco bitwaye kuko ifise bene bishikira cyo kintu caranyubatse sana byanteye kumva ko no mu kwezi no bahazi neza kuko indirimbo ndazifise indirimbo ni nyinshi ndazifise ni nyinshi ndashobora kuvyemeza ko ndazifise ni nyinshi kandi ziryoshe biragoye rero kumva ko umenga umuntu yashobora gukora indirimbo imwe kugira kumva ibikorwa bifise urabibaha bakabyakira kuko abavyakira si bashasha ni babandi nyene navyumva bazovyumvise abandi bashasha kuko si utegeza kumvise bashasha bajya basanzwe ne bumvishe bashasha okay tugaruke muri epoque MB Data akiza yari MB Data ubona ko abantu benshi barashushe no kumenya MB Data abarundi ndetse n'aba diaspora ndibuka ko muri iki gihe vyara nugwanugwa ko MB Data ashobora kugira media tour hanze yes uno musi ni kiye kintu catumye ukomera uno musi uracafise intege uracari wa wundi nyara kiri strong umengo ntacigeze kibhaba bo muncha make iyo media twawumvise ngagomba kuba hanze nta yari hari kuki kibaho mbanaragiye cyo kintu ca mbere kuki kigaragaza ukuri nuko ikintu cahabaye vyaravuzwe kuvugwa ni kimwe no gushika ni kimwe gatafota ta video nta cabaye ariko ashobora kuba hari mu boss ariko yagutegurira ibintu bo muncha make ariko vyarateguwe ahubwo ntivyashitse nico ndi ko ndakubwira wavuze ko byavuzwe nanje nakonje ati byarabaye ico ni kintu kimwe ikintu kuvugwa no kugikora ni ibintu bibiri bitandukanye ya hama sinzi ikindi kintu ni kintu cyatumye ndacika intege icyatumye ntacika intege ni kubera ko umuziki ndawukunda umuziki urawukunda kandi nawe uragukunda mbega waragukundiye uno musi urafise kwa kundi uvuga ati ndakora nisanzuye sinzi kugitaho ndawukora nisanzuye cyane kandi gituma ndawukora nisanzuye cyane ndawukorera umwanya nshatse kandi nkora n'amastile je nyene nshatse ku buryo nashobora kubwirwa n'umuntu ngo dukora iki tugira iki ndakora stile numva kwinjemo kuko bindi biri muri wewe umva ndashobora gukora n'imidiha abantu ngatu toshobora no kuvuza cyangwa toshobora kugira iki mugabo ugasangana kuri je numva ko meze neza kubera ko nasohoye ikiri muri je urahajya ufise inspiration kananirwa no kuyikorera kirajyana biragoye kubitahura mugabo je ndabizi ko mugihe maze igihe ntaja muri studio maze n'amezi 2 ndagwara c'est vrai je nuko nukuri ndagwara bon je mba ndi mu miziki myinshi muri club uko nukuri ndagwara ko yabari muri club imiziki ayamamwe urumva ariko nubundi nyene ufite inspiration en fait iyo umva ushaka gukora indirimbo ni ibintu bumva muri wowe ushaka gusohora sasa rero utagikoze urumva umenga uri kurababwa kandi rero uri kuriyumvira ati indi ukunda byumva mu mutwe en fait uri kuriyumvira ati ni gute ndabisohora kwene biri mu mutwe ndabishire bizo ko ndabishaka bisohoke neza nko ndavyipfuza nico kintu uri kuragwana naco mu mutwe nico kikuza amahoro gusumba umaze rero kuyikora bikaca bisohoka kumwe wavyiyumvira hari n'igihe biza biri different mugana byo nikabikunda mugana n'igihe bikunanira bikanakunanira kubisohora uko vyipfuza nta musanga indirimbo rero umuyunguruza kwa producer benshi batandukanye ariko muri rusanga indirimbo vraiment muri rimza akunda umuziki usanzwe ukunda ibyo ukora urabura amahoro mu gihe utaraserura biri muri we
Kibonda shaka kwanza tuze nko kunya abantu bashobora kunda ijwi giye barakunda n'ingeno uririmba ndashaka tuje kuri banga yera turirimbe gatonya baza nk'abafise ubufasha kumbe bantwara mu mwijima abona injiri j'amamiliyoni banyipfuriza mpimba n'ivyanje bagatwara ntibabanga yera ntibabanga yera ntibabanga tuyaga ntibabanga yera ntibabanga yera ntibabanga tuyaga nawayi ntibipfuza ko ntera imbere niba nije imbere bashira imbere ivyabo ntibipfuza ko naje noseka bifuza ko ndira mu maganya yabo nizigira umukama kuri byose jewe nokora nawayi amajambo arakomeye umuntu abakwiye kuyumva ariko na musangwe na majambo aja muri gym afite abdomino bisaba ko wabona travail ya zaraheze abdomino zishahisha mzee Jeff abdomino nyinshi mugabo musangwe canke nimwe nka feedback ndangutse je nganguka ngeze muhira ndi hanze sishobora kuganguka canke afite 10 pack afite abdo zibiri muri imisi ubuzima ni sawa nako yuko yanavyibushe bose mu maso ubu ni sawa yamavyibushe maisha ni sawa mzee nukuri turashimira Imana yataba tutavyibuha nkuko twabiririmbye turatagase turi mu byungu bon ni indirimbo MB Data ubona ko indirimbo zose yanditse ugereje kuzumviriza umengo ni true story genre bivanye n'ingene wihugu twikwawe nyine ugaherayo ukumva umengo na jewe vyarambaye kivyo bintu na jewe umengo ubwo buzanageze kububamo ari true story umaze kwandika gadata nta true story muga true story yo bangera ni true story wallahi mu ndirimbo zose narembye novuga ati ni true story ni babera hit yadiri true story bera kumenya kandi nayanditse mfise ishavu really muri studio ndibuka njya kwa Gigabit yarampamagaye ambara ko afise beat meze neza cyanyumvishiga trap beat navuga ati wallahi nta ntacyo ndinda gukosora arambaza ko ari kumeze mwene kumengo uravuga ndavuga mfise ishavu umva nari nyene mu bintu nyene vy'ivyo ari muri rya epoke nyene ndavuga ndabigenze gute nta kundi uyu munsi ndibuka ko nari fise n'uduhera dukiya kuri konte ndavuga ati ico nkora mpeza cyo njya gupangana video umva nashaka iyo ndirimbo none munsi nyene isohoka uyo munsi nyene wagiye wayiteguye jiga aguhamagara numvise beat mumva kunge niri emotionel kuni trap beat iri emotionel ku ndumva ati nta kundi nafashe kwanza umwanya ndasenga mpereje cyo ndaririmba nkuko bikunde kuba nambaye casque gusa ndaririmba ndabwira Gigabit bikurikira ntumbaze je nace nta Gigabit cyane mukira indirimbo numviriza ingene byagenze indirimbo imeze ko yasubiye umuntu wose Brian Smith ndaye Brian acabwa ati ejo tuzoshutinga video ntibyatebye mu gatondo twaciye tuja muri location indirimbo yakozwe imisi ibiri gusa ariko izari indirimbo ifise amajambo buri muntu wese waza gusanga nari mu rutoki mu bisango numva kumenga indirimbo igasohoka abantu bakayumva ndaza kumva ko nduhutse kuko numva ko havuga aya majambo n'akarampemukiye akavuga amajambo n'akaragize nabuze ati kugira ngo byorohere kandi abivugire mu ndirimbo guhemukirwa ukaguma uhagaze ni ibintu bikora bakenya bamwe barahemukirwa agaca kwama agaca gira ngo direct mugabo agumye uri strong data to kumetuma kwa kundi nyene aguma atagase kwa kundi nyene sivyo wowe data wanda aguma atagase kwa kundi nyene ibanga twinsi ko gukunda umuziki ariko kandi inyuma yo gukunda umuziki mbega hari abandi bantu bagutera intege ku ruhande avuga ati data ntucika intege ndabashimira namwe n'abandi ba media yose baranteye intege n'abanci intege nabo nyenda bashimira kuko nawo bafise ikintu gikomeye cyane kuko barakwereka kutegeza gukora ingufu kugira ngo bagutahure kuko abo batabaye ntushoye kwitahura okay turaza kuza kwa PHILBYTE rero no musi 2024 wa mwaka twe turutangurana neza cyane ariko no mwaka ubona ko abadirivyi b'abarundi barakora ku nguvu zidasanzwe wowe tuguheruka umengo kuri EP nta ndirimbo urigera uduha inyuma ya EP biba ko mu gihe cya EP twaraganiriye tuganira ku ndirimbo iri mu mudiho wa Mwaka indirimbo nkunda muri rya EP yes twaganiriye tuganira kuri EP ariko kandi tubwiye ati ngoma ndabahe ibindi bikorwa muri uyu mwaka byaheriye ibikorwa ntabyo mwabonye icyo nicyo ntapreshije peut-être je wansezerane yuko nubu twosubira inyuma ibikorwa vyiwe bw'iturizo twaganiriye ku mwaka wa 2023 ndakwibutse yuko no DJ nkanaririmba mvuze ibikorwa habarimo n'ama mix habarimo n'ibindi n'ibiteramo urabibona kujya umwaka weze nasohoye mix zirimba ntihenze kandi ni mix zakoze umuti hama mu migambi nafise yo gusohora indirimbo nabonye ntiteguye bikwiriye niteguye bikwiriye kuko gusohora indirimbo ko nako navuga kare bisaba ko ufise uburyo bisaba kuba ingufu nyinshi
narabiharuye mbona umengo reka ndavyitondere maze focus ngiye ku makolabo nja mu makolabo rero kandi amakolabo nayo yarampaye inguvu rabo no munsi nabarimvye bakusanga batarasora nk'indirimbo akaguma ari ku mwanya akaguma yumvikana ugasanga kolabo ziramufashije donc rero ndi mu bantu bafashijwe n'izo kolabo ariko ibikorwa mfite muri zo ni vyinshi ubu nta fake promises nkeneye gusubira kugira ubunye muzovyibonera hageze yeah en fait ucumfatirana ngaho yamunda kubaza ati 2024 nibihe bintu tukwiteze 2024 nta majambo reka ibikorwa bize vyivugire kuko buri gihe umwaka utanguye bari byose batuguye umwaka ngo nuwanje ngo ubunye vraiment reka ibikorwa bize vyivugire byanatanguye deja kuvuga yes batanguye kuvuga duhereye ngaha nyine tuzonabica nani tuzoba changa sana Mana pole blessing follow good okay ni indirimbo ubona ko buri muntu wese ahari hose uzasanga ama challenge kuri TikTok ntinjya kuri TikTok uduze kabiri gusa ntugigweko ibanga mbega ni kuri ko ndi mwayisohoye ubwa mbere na mbere canke ni kwera ubutumwa bwonyene burimo abantu se turi mu bihe abantu bamwe badutega imisi bo musanzwe ibanga ryo kugira ngo imere kujya twese nagiye tuza ariko ibanga ni kubera ko ari umwanya wayo nubutumwa bwaje mu mwanya mwiza zarahuriranye nico kintu umuntu yavuga yego basi ni nkuko uja kuririmba indirimbo ya football umunsi wa Saint Valentin nibihuye na gato ariko dufate ko indirimbo yaje mu mwanya nyene rino jambo wanashaka tuzonabica ari jambo rikoreshwa cyane n'abantu iyo bagomba kwiyemera mu byo bakora ati ni naco murabona je nzobemeza nzobafuta nzobitahura ku nguvu urabibona ni muri yo sense rero nibaza ko indirimbo yabarakunzwe ati ntosohora indirimbo ya Saint Valentin indirimbo ya football ku munsi wa Saint Valentin nivyo nkuko uno munsi Melanie Boy yasohoye indirimbo y'urukundo nabonye commentaire yawe uri kuravuga ko tugere kwanza ukanu ko kuririmba indirimbo zidapfa yes ari indirimbo zidapfa uno munsi MB data nivyo arimwo ariko imunyuma yiwe hari abatuye biwe umuntu agereje kumviriza Gusto arumva MB data ukuntu umuze ugenda kuraba indirimbo ni YouTube yo ni Melanie Gusto indirimbo yitwa No Force in Love ku munsi wa Saint Valentin niwe yayisohoye abo buca ari Saint Valentin niwe yayisohoye ugiraje kumviriza amajambo uraza kumvamwo data ukuntu bica bihurirana na message wamuhaye bica ucumengo hari akantu bo munsha make Gusto numu besto wanje katubita aba besto urumva bono bantu banje ba hafi cyo kimwe na DJ Fernando raziko yari mu DJ wawe ama ikindi je na cakunze bisango je ndakunda kubwira umuntu kuri kwa proud y'umuntu kumubwira ikintu hakirikara kugira ngo yumve ko agize sanzwe ari muri generation numvise ko kumenga no bwira ukuri kubera ko yakoze ikintu kiryoshe cyane kuko indirimbo uravye kuri Elena kuva muri Love Music ushikanu baracari muri Love ahubwo baracari muri Love Music ahubwo nkonsidera ko batandukanye nta kindi ego n'abacuti ntibashwanye ntibagwanye mugabo n'umuryango umwe mugabo kiri umwaka urukwiye ndabyizere ko niko bimeze ariko ngo batubwiye ko baraduha indirimbo bo cabaye ngombwa yuko je mvuga ati vraiment ibyo bintu uri kurakora ukora ikintu ciza cyane kuko ariko agerageza kubaka fondation mu mitwe y'abarundi bavuze ngo uri kuririmba indirimbo y'abarundi nukuvuga ariko mu busangwa ujya no mu Burundi ariko yinjira mu Barundi ndani kugira ngo bamutahure nubwo azomara n'imyaka iradakora bumvise indirimbo canke bamubuye arenganya turi no mu Burundi turamuzi ubundi wabona ya indirimbo zidafa niko kantu kiwawe inyuma yo kubona bayo yahari anya bandi indirimbo zidapfa zazindi n'umuntu azoguma yumviriza ahaguma afite akanyota ahaguma yumviriza mbega nizo ndirimbo zobana canke zoduha n'ibirori turyoherwe nka filibere twe tubaye kugira ngo tubakorere cocktail y'indirimbo tuzobaha imivango no kubugesera bwa dukwiye umwaka nta kubagiye no kubavangira imivango kwenda mbere kandi nzobakora bo nyinshi izimondo soze n'igando cyacu nindi na PHILBYTE kandi tuzonabica nani tuzobacanga sana amahoro mugiye kuduha muri uyu mwaka ariko 2024 abarundi bariko abari ivyo barundi bariko barakora ku nguvu zidasanzwe uno munsi ngo hari terrain nziza mbega muri ko profitira muri ya terrain nziza uno munsi terrain mengo ni gwacu ijana kwijana yes oya igihe kigeze barakora hari ukuntu rero wazi kinyohera abari zose bavuye muri comfort zone wana nk'uwari utanze akarorero ka Melanie Gusto raba umuntu afite indirimbo aherutse gusohora iracari ku mwanya ifite ibiharuro vyiza iri mu bantu mugabo ntiyicaye ngo ndafise hit oya ahubwo yaciye anatwongera bazozumviririza rimwe kandi nisuri ko batanicaye n'ubu ndazi barafise n'izindi bijya n'ibintu vyiza cyane tureke kuba abanebwe dukore
Mwaramuvuze ngo hariho igihe cyavyo ariko hari igihe umengo abarivyi bacu ngo bari bahuze uko erega urukinogo ngaruke kuri ya example ya football hari umwanya wo gukina n'umwanya wa mita mu karuka gatoya fata rero ko abana la recreation termine ubu nta kubaho umwanya ubu nta mwanya kubica focus basi tuje kuri focus itegereje yisi nige ndihindagurika ifise ibibazo kuburyo utaravye wo iheramwe abantu bo muri isi benshi barahindagurika benshi twabaye nk'inyamaswa ugira ngo urafise inshuti igahinduka ikugwenya ukibaza ngo ufise umugenzi kumbe muragenzanya uragenda ugaseka ukibagirwa yuko hari abatanezerewe nuko useka nshuti uravuga make umenya aho muri kumwe hari abatifuza ko wewe uvuga bifuza wewe ugumurikiragi ntihagire n'iryo uvuga no muri bo nawe en fait jewe indirimbo ziwawe yo ndiko ndazumviriza sindazihaga bari umenga ni true story c'est true story ariko nigeze kumbarira ngo shawe waragowe kwe wale bayiguze umengo datafise ubuzima budasanzwe buba bagiye abayemwo si ubuzima bw'iwanje bwo n'ubuzima dusanzwe tubayemwo twese hari abananirwa no kuvuga ibibazo byabo hari umuntu ashoye kubaho atavuga ikibazo ciwe nka PHILBYTE ugasanga nashoye kubwira ibibazo yifitiye ngo ugasanga n'umuririmbyi araririmbye akazama ati jewe ubwira nk'umucoresha ashaje ntaburo na blague nuko nyene urumva ugasanga ari n'ikibazo mugabo kukivuga biranse ngo yumva indirimbo kazama by'ukuri wamvugiye hari n'abantu benshi bama banyandika ati by'ukuri wamvugiye ibintu umengo ni true story ugumuririmbire z'abantu yes tugere kuri YouTube ni MB data mureza ko indirimbo yitwa tuzonabica igira ku 200 mu misi mike cyane gose gira 10 no musigira uracari 9 10 ni minwi yes 10 ni minwi so ni indirimbo ubona ko abantu benshi bakora budasanzwe please nimba utarayiraba uri kurasigona amajambere nimba utayikunda sha onaroka uyikunda ja kwiraba utayikunda ja kwiraba kuko niwo kwanka ibyo utarabona ati nawe nkica tabariwe yes datareka ndagushimire cyane kandi natwe tubashimire cyane yes nibaza yuko no mwaka tugiye kubura mu bihugu byinshi kandi bigiye bitandukanye kuri data reka byose tubihimana nitanga ubuzima wakoze cyane irageze ko dusubira mu minsi ya vuba kandi dutamuni vuba ndabafitiye indirimbo shasha ndabafitiye na Buja Vibes volume 10 ivyo nizo shobora kuvuga ko no mwanya indirimbo shasha collabo ikomeye yonga hanyina jewe ni bon Jesse umuntu ndirimbo ndayizi irakaze man wallahi oya unaheje ndese navuze unamenye ibanga bariyo kumenya ibanga ugasigaza ibipande aho nasigaje ibipande nuko nyene hama bitegure challenge turacazirindiriye amaze kuzikora imana ibahezagire n'abandi mwese turarindiriye izanyu turifuza ko indirimbo na yene ishobora yo kwiza 1 million de views mu mwanya muto ushoboka kandi mubishatse tubishizemo ingufu twese bilashoboka peace out sauti mugira ibihe vyiza ndagushima cyane gose uwo aravyikino ryano DDB ala fayari MB data na DJ PHILBYTE mugina ko indirimbo yabo bakoze ni indirimbo nziza indirimbo iryoshe amucushimba kandi kuri TikTok yabo kugira ngo ushobora gukora aga challenge keza n'uyu mwaka umwaka utabaha amahoro ndabwira ati merci beaucoup.